kaze muri uku kwezi kwa kane, ukwezi kw'ukuba musi y'ijuru ryuguruye. Haleluya! iyo ijuru ryugurutse, umwiza urahunga. iyo ijuru ryugurutse, inyicu ziraza. iyo ijuru ryugurutse, ijambo rikaza. ijambo ry'Imana rirarema ngo ntirizosubira ridakoze ico ryatumye. ariko hejuru y'ivyo byose, ukuboko kuhoraho kukuzeko, kugusubizemo inkomezi. Twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo. Ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira riri mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Ezekiel igice ca mbere, umurongo wa mbere gushika kwa gatatu. Ezekiel igice ca mbere, umurongo wa mbere gushika kwa gatatu. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Ezekiel yerekwa ibinyabugingo bine n'icubahiro c'Imana. Mu mwaka 30 mu kwezi kwa kane, ku munsi ugira gatanu uko kwezi, nari kumwe n'abajanywe ari nyagano turi ku ruzi Kebari. ijuru riruguruka, maze mbona ivyo neretswe bivuye ku Mana. kuri uwo munsi ugira gatanu uko kwezi, hari mu mwaka ugira gatanu, umwami Yehoyakina yambukanwe ari nyagano. ijambo ry'Uhoraho ryanje ko jewe umuherezi Ezekiel mwene Buzi ndi mu gihugu c'Abakaludaya ku ruzi Kebari. kandi aho hantu nyene niho ukuboko k'Uhoraho kwaziye kuri jewe. Mukundwa uriko uradukurikira uri wenyene canke abadukurikira muri benshi, nkundira ndakora ntikaze muri uku kwezi kwa kane, ukwezi kw'ukuba musi y'ijuru ryuguruye. Haleluya! ukwezi kugukorera musi y'ijuru ryuguruye, ukwezi kukuronka ijambo, ijuru ryuguruke uhabwe ijambo rivuye kuhoraho, kandi n'ukuboko kuhoraho kukuzeko. Imana ihabwe icubahiro. iyo ijuru ryugurutse, umwiza urahunga. iyo ijuru ryugurutse, inyicu ziraza. iyo ijuru ryugurutse, ijambo rikaza. ijambo ry'Imana rirarema ngo ntirizosubira ridakoze ico ryatumye. n'umumisiyoneri adahusha misiyo yiwe. ijambo ry'Imana ntirihusha ico ryatumye. ariko hejuru y'ivyo byose, ukuboko kuhoraho kukuzeko, kugusubizemo inkomezi, kugutera icubahiro. uyu yabihawe ryari? mu gihe abantu mu bunyagano bari batwawe, bakuwe mu gihugu cabo. urashobora kuri mu muryango wawe ariko umutima urahandi. urashobora kuri kurakora abantu babona usa neza muri business bwa amadeni akuremereye. urashobora kuba uri mu ishure babona utonda igihe cyose ariko amasheke uremerewe cyangwa ubabajwe no kubura kuriha. icyo cyose kikuremere kimeze nka captivity, kimeze nk'ubunyagano. ndavuze ngo witege kubona ijuru ryuguruka, ukaronka ijambo, ukuboko kuhoraho kukakumanukira. Imana abikoreye Ezekiel, nawe bigukorere. Imana ihabwe icubahiro. we nturi Ezekiel, Jesse ndi Ezekiel, ariko iyo nsomye ijambo ry'Imana nk'uku, nkabona ikintu cabaye mu kwezi twinjiyemo, ndagihagararako kugira ngo biduze ukwizera kwawe, biduze ivyizigiro vyawe, naje ngira ico niteze, nawe ugira ico witeze. nk'uko Paulo yanditse mu Baroma igice 8 ngo twakijijwe kubwo kugira ico twiteze. ngo iyo umuntu aronse ico yariteze bakicitega gute? rero ucitege, Imana iguhezagire, ugire ukwezi kwiza mu vyawe no mu bawe. uragahezagirwa n'umuremyi wawe. urakoze kudutega yombi no gusangiza abandi ijambo ry'ukwizera no kubatera intege. Amen kandi amen.